alete kiswa bandu uko serious nini chamwe mwaji ngo turakunda abakobwa ngo turajyamana n'abakobwa turagira iki amajambo menshi cyane bavuga agiye postinze umukobwa mwana cangira ikibazo cya mbere stati zanje barazira abantu benshi baca bamurondera bagaca bamutwara kandi ari n'umuntu yumva ngujya ni maraya ngujya uraza abagore afise kumbe par exemple ni cinema tuko turakina mugabo gacu usanga baduhaye ngo nabagore baje yumvise ijwi giwawe aca arimenya yamya ni majambo no kuvuga ko nakarona ari ntanze madame ntava vyumva yumvire ko ngiranje kuresha umwana w'abandi hamwe no ramuka mvuze yuko ndumukizwa no bambesha kuko sinobo mukizwa nkiri muri kano kazi nkikibona miri niyumvise kumukunda vya vrai numukobwa ntabona numukobwa aririmba gospel wo mu Burundi ni mwiza cyane muri iyo filme yacu nyene baguma batwenga igiswahili cya Abel Nduwayo so mbwa no kubitahura nga mu Burundi turafise igiswahili otoka ngo mino ngo je watuberanye Kiswahili anajikaza hakuna binti nzuri sana yapende isipokuwa wewe mimi nakupenda na sioni kama naweza kuishi kama siko na wewe maana niko pomzi Nwenda babazi nuko munyitu mupagani ngo ko nkizwa ibyo gusambana je nta ico cyo ndakora ndasubiyemo kandi ndumukizwa abantu muzamurambira ngo nkizwe jewe nkizwa ivyo ntacu umuntu STV every story matters. Hello guys, akunze ba STV nizeye ko meze bon, meze fresh, ndameze neza. So ndi kumwe na Sammy, Mr. Sammy na ni matama ni bitama bishavu rega manda baramutse kwanza ndabakire bakunze ba STV konza Sammy vipi vipi ni chupi wanatoa tupi mingi wewe basi wewe so nukuvuga ngo avuga mu Kirundi uriko urambwira Sammy ni sawa yani sawa rega dukurikana abarundi gusa he warubiti ba diaspora badukurikana Tanzania meze neza cyane ndakomeye ndashima Imana ndaramukije abakunzi ba filme ndundi kandi murakoze cyane vraiment bugikeye neza ntaho umenye yagwa iriko irabikora neza cyane ni sawa matama yambari bitabanye ni savu ni sawa meze neza kupisa amasoni kandi muri filme yewe nakwa ni show oya si so je na soni fisi nasoni fisi oya shawo mengani woresha kweli Sammy ujya woresha kweli oyo ikibabaje gusa ahubwo muraniyumvira kubera ki twamwise bitama kandi ndafise bitama binini umwita turabe ndabuze bukeneza mu gihe yari impumyi yamwica bitama rero amaze kubona nawe yakinyerora ati ngo mama we ngujya bamwica bitama kandi ndafise bitama rero myani majambo nkabo bari kwita bitama bari kukwita wewe kusiga ufise bitama kagatwe nkirigi karahetse nyiri umwana nkivuka nari mfise ibitama kurumva nkuze baciye bihe bigene ko ndabikiza basi mupfa mwita ndaraba ni mu mitabitswe batwe simanini cyane kandi usanga afite ubutwi bungana nkuko nkirigi imbwa nkirigi thank you so much murakoze cyane bitama mu buzima bwo twanditse najye byo kuri imikashe pane byo kuri imikashe amazina yanjye bave bamaye nito Uwimana Musa Selemani uri umuzirima ego umuzira amazina wowe nukuburana rero umuzira amazina oya gusa atari umuzira amazina wakuburana ne ivyo navyo nkora mu buzima nazikora uragenda no mu sacerdoce none aragenda mu sacerdoce no mu buzima ngo navyo mwana kuri kw'Imana no sino kubesha basi urafise umugore oya gusa urafise umusheri oya Sammy yarakorokewe rero ari single no kuvuga kiri umuntu wese aba afite objectif yo gushika ku kintu no kuvuga ari ikintu atarashikako ari ndaze bukeye neza amaze ntabwo akaguruguru nka wewe abwiwa ataramuguruguru nka wewe Sammy film bukeye neza benshi bari biteze ko bukeye neza amaze kuvyara anita mukoreka ibikuzoshihera ariko juste film iracagira iki iracabandanya nka kujya film ya Kanyana mwayikinye harageraho umengira baye ndende cyane ukuntu bigenda gute kugira juste tegure film zimara ndende urabikisha nk'uraba bivaye n'ukuntu nawe kora yakira no kuvuga ngo ahubwo gusa nuko gusaba mwamwe bararuha kuraba ikintu mugabo ugirageje kuraba nka film yitobukeye neza igomba ishika n'umwaka muri uku kwa gatandatu izobishikanye umwaka umwe rero harona amafilme twaravye za Prison Break za Bajumonge filme ndende cyane mugabo bukeye neza nayo twovuga yuko cyambere ni filme yigisha ni filme imeze neza
kuko kugira filime ibandanye nuko haguma haza ivyumviro bishasha hakaguma Ingaho kwanza ubu ngo ni filime yigisha burya tutabeshe sivyo musoma ko ni mpenzi wa Mungu burya mu buzima busanzwe bijya ibintu kina muri filime basi ukavuga ati urakunda n'umuntu atabona mu buzima busanzwe byashoboka ugakunda n'umuntu atabona reka ndakubwire yuko hari umukobwa nabonye ni mumye niyumvise kumukunda vya vrai ni umukobwa ntabona ni umukobwa aririmba gospel wo mu Burundi ni mwiza cyane gore nimbari beri nimbari goreti nibarindi imagine urya rukobwa ruhagaze hajya frema kwira uzirutya mu nyumba ujya mu jinde bazarabona ari umunsi twahuriye kuri Nuzenya bahita hari pembere ya Markazi arimba neza reka ndamufelicite merci beaucoup gogo arimba neza cyane imagine none nkujya mukobwa aramusama amahirwe yo kumuresha cyangwa no kundana nawe she's beauty vya vrai twarahuriye muri quartier asiatique duriye rero je impamvu basi muravuga ati nkekimana imwereka basa abantu bukebwa kamaje gatonya twarahuye ndamumagara gogo yariko aragenda cyambona ngo miringo mambo ukunyana yindukira amatwi yumvise ijwi giwawe acarimenya yamyani majambo no kuvuga ko nakaro nari ntanze madame ntava vyumva yumvire ko ngiranje kuresha umwana w'abandi bisigura madame Sammy wo musinzi usagore bangaye cyangwa usashiri bangaye abaki ashikana abantu ke mugase ndabizi nukuri kwima kuvuga gusaje umugore nzi no twavyaranye ntabandi nzi abanduze oya so okay gogo Gloria no nariko nakaro nariko ndaguha kora nkujya mwana ukundana par exemple uriya mvuze ati ndakijijwe nkaheba ibintu by'ubuguru umva Sammy n'umuguruguru nabyo ashikana 1k no sinkijijwe kuko hamwe no ramuka mvuze yuko ndo mukizwa no bambesha kuko sinobo mukizwa nkiri muri kano kazi nkikibona miri sino kizwa vraiment ego ndabihashikana 1k mugaharira kubera iki bitama bagusamiye gwaye hore nkijya just gumuborerwa ko atagwaye hore uri romantic cyane navyo ushobora zose ndazishobora na role yo mikananira ego dusura zishobora par exemple nko turi ngaha cyane bavuga ati ndraga burya bavyo gukunde kubera iki no kudraga vuga ko nkunda twumve basi numve romantic ya burashye c'est ça ego ndeshe basi gato mfate ko ndi cameraman okay cameraman action twagi reka ndabwire rero apana katubwire Sammy he twagi director action ndiko ndavuga je kumudraga mu Kirundi vyonanira okay ntara kimusha kuvuga mu Gishinwa cyangwa mu Kiswahili action vilizame najua kuwa mwanamke mzuri sana na katika maisha hakuna binti mzuri sana yapende isipokuwa wewe. Mimi nakupenda na sioni kama naweza kuishi kama siko na wewe. Maana niko pomumzi je maze gukunda rimwe kuvana kavuka rimwe ryonyene kandi uzange gukunda Imana ishimwe bisigura yuko kiriya giheje nawe twari kumwe bisigura yuko zari profi za filme ariko urandonderako Nizari profi Sammy naramukunda gusa umviriza erega rigeza ukunda umuntu urumva akacaja kure y'amaso yawe gusanga mutandukanijwe n'ibihe kure y'amaso yawe miri uribuka ingene wataha kwishuruka reka ntibave bamfunga gusa vraiment Sammy yankunda afise agatwe nk'irigire kuri kw'Imana agatwe nk'ububamo so nukuvuga gusa miri aho urankiriye neza bisigura yuko ajya amajambo wari umbwira yuko nkunda kwambwira yuko atawundi muhungu wari bwigere uhura nawe nka jewe kumbe vyari ububeshi wari kurankirira drama Sammy numbe ndabwese umuntu akunda rimwe nari maze kunda wowe none rimwe miri ibyo rimwe ni wewe miri munga kusame miri so gusa miri ndatangara kubera iki abakobwa benshi baba star tudakunda gupostinga abasheri bacu nka miri nta munsi ntaraba statistics wiwe nta munsi numwe arigera postinga sheri wiwe mu meza heze no yandungisha ifoto ngo ndamupostinga iyo mutipe nimba vyahereye probleme I don't know sinzi gituma muri no misi y'abastar tudakunda gupostinga abasheri bacu ikibazo waje umusheri wanje vuba ndamupostinga urazi ikibazo ca mbere ikibazo ca mbere twamatugira nka jewe postinze umukobwa mwana cangira ikibazo ca mbere stati zanje barazira abantu benshi baca bamurondera bagaca bamutwara kandi ari n'umuntu yumva c'est vrai bamaze kuntwara nk'abakobwa ashika kuri 10 iciza gusa nuko baca bambwira ati bana urabizi yuko muri nosi udafise amafaranga basha nta rukundo ruhari kuko ikintu nasanze
muri nosi nta mukobwa numwe afise sheri ufise amafaranga. Wewe nk'ubu je mfise amafaranga nkaza kuresha Miri ashobora kucambwira ati nta sheri afise kandi yaramufise. Miri woza afise vangwari iki nka Miri we ninge nakundirayo mu muduga. Bangwa je sinkunda umuduga mimi apenda taxi velo. Tuje kuri bitama nawe. Bitama none mituma kwa mgira ngo siwezi shibila. Kwa kila mizi wamkuresha msisi mwamuvuga ngo ni mwamuda sako. Ni mwe muzanyu. Yani abamizi nukuri kimana bahungu. Ngo Allah kwa dunia Mwenyezi Mungu. Ngo baby. Bivako. None mu musigiti ko uriko mu musigiti byo biba bitwigisha oya. None mu bikora base amajambo. Ayo majambo abavuye ku mutima kuwukunda. Nawe mumbwiye umuntu ukunda ayo majambo no kibazo. Okay, Sammy nabanyandara andira gatumyemerera ibintu juste ubwe ndakwemerera. Nyemerera ibintu. Nitike bitu. Yeah. Vishaka byose. Sema. Sema mkiswahili. Sawa mimi namwambia chochote cha tataka. Kwa nitongozeka kunambia cameraman. Sema sasa. Muombe roho yake. No. Nataka kupe roho yake. Alete kiswa bandu. Uko serious nini? Acha mwe maji. Umusi zoki na filme iri mu Giswahili. Maze kuyikina nakinanye na Mama Kanumba, filme iri mu Giswahili yarasohotse yitwa Angel Mama Kanumba. So mugabo gusa ikiba kubaza kutamushizemo Abel. Arimo muri iyo filme. Arimo. Mugabo urazi Abel aho uri hose n'ukuri kimana Giswahili cyawe kiratwengeje for sure. Sinzi ko ari comedy. Ando kuvuga no muri iyo filme yacu nyene baguma batwenga Giswahili cya Abel nduhayo. So mugabo nukubitahura nga mu Burundi turafise Giswahili. Otoka ngo mino ngo je batweranye. Giswahili anajikaza abariko aragerageza. So gusa igiswahili ndakigerageza ntacyo nzi muganda agerageza. Ikindi nacyo twagomba tuvuge abantu vraiment mutubabare cyane. Hari abantu bamaze iminsi batwararaza ngo turakunda abakobwa ngo turajyamana n'abakobwa turagira iki amajambo menshi cyane bavuga. So rero twakuva tubabwire yuko bijya bintu mubona dukina muri filme nimba umuntu yashobora gukina muri filme akundana n'abakobwa ijana ntibice bisigure ko no mu buzima busanzwe akundana n'abakobwa ijana. Oya bamenye yuko hari umuntu wo mu buzima busanzwe hakabaho no muntu uwo buri filme. Rero baro bashaka gufata filme no kuvuga mani majambo jewe mvuze jewe Sammy nta kibazo bihari, you are free. Mugabo utangiye kunyinjira mu kazi n'uburi kuranyicira uri kurancyafuriza akazi. Rero kubw'ivyo rero twagomba tubasaba abantu arona abantu tujya kuresha abana babo ngujya ni maraya ngujya uraza abagore afise kumbe par exemple ni cinema tuko turakina mugabo gacu usanga baduhaye ngo nabagore baje. Rero twagomba tubasabe vraiment turafise umutima kandi umutima wacu w'inyama nabwo ari gufa kutwandika ngo turamamara ugasanga umuntu akwandike ngo uri maraya message umva ugasanga muri commentaire ngo mwe n'ubumaraya bwacu muramaze kudufata. Imagine hauja enda tongoza mtoto wake nturigera umuresha ntarigera gusanga cyangwa n'undi muntu yapararangiza aravuga ngo jewe ngo yiyumvira muri commentaire vraiment imana izohana abantu. Yiyumvira umuntu yagiye muri commentaire ya Facebook ngo abona abamaraya ngo nirwa ndababona ngo ku hoteli ngo Sammy nakanyana ngo birirwa bajayo ngo mundwi ngo baza nkaka. Sammy nabitamara kandi abashimire cyane. Natwe turashimiye cyane reka dutumira abarundi muje kuri murabona no mupira wanditse ko Buja Move Online TV ni kuvuga ngo mugende kuri Buja Move Online TV murabe filme Kanyange kandi turabasavye imbabazi ijya filme iri kwirateba cyane bivanye na project ijya YouTube hari ama filme meza cyane tugomba dushireko vuba. Hama mutibagiye kuja kuri Urukundo TV murabe filme bita Agahinda k'ubuzima niyo sezo mwadusavye ko tuzi turakora sezo imwe. Ubu niyo twagumije ko mwe muri aba boss abarundi abafana b'abarundi n'abantu ba mbere bategeka barashaka kugutegeka uko bashaka filmu ikina bagutegeka uko filmu umuva iheze giruku barundi mweshimiwe mko banakopangia na sinema tunataka episode kurikira uyu muntu kana akazo yagize uko baraheze mfata umufungi mufate mu mufungi cyangwa mu mukuremo cyangwa mu mwice ukumva ati mutamugarukanye ntuzosubira eske koko ubu koko izi filme z'abashinwa turaba z'aba Filipine turatubibabwira ku juice nisiye bandika kirundi banaongea kifilipini batafana kwandika lakini sinema lakini siye kuduha amategeko lakini tunawapenda tu murabafana bacu. Ama ikindi naco mutibagiye kuja kuraba bukeye neza na filme bitigira neza kandi tubibutsa yuko sezo ya kabiri ya filme Agahinda k'ubuzima sezo ya kabiri vuba mugiye kubibona
mutibagiye kuja kuraba Sabasi ariko arasora filme yitwa nayonzi ingaruka filme ingaruka nayikinyemwo nabandi mutuvuye ngaho muje kuraba kuri Buterere TV muvuye kuri Buterere TV muje kuraba kwa Chiza Media muvuye kuri Chiza Media muje kuraba ama filme ndundi mwandike filme ndundi muca mubona ama filme ni So Sammy Joachim yarasohoye interview ariko aravuga ngo arasaba ikigongwe ngo arakijijwe ngo amaze kuryamana n'abakobwa 200 kuva yubatse juste urugo donc muravuze 200 suka ko nkasenkani mugasi ko mbaza rero bon Joachim ndagushimiye intambwe wateye ndi mu kumonda dukwana kiganiro yantaverike ndishishaka kumubaza mushaka kwa narupche no banzi Sammy nawe uzokizwa ryari uzodushingire nawe dushingira no muri commentaire nagiye gukomanta numva abantu babwiye ngo niwo usigaye ngo kukizwa ngo no usigaye kukizwa none ndababazi no ko munyita umupagani ngo ko nkizwa ibyo gusambana je nta ico cyo ndakora imagine none umwana wanje afite imyaka ingahe 5 mazi imyaka 5 nagize divorce sijaoa manake ni kusema nini kandi umuntu wamuharura yuko yasambanye mu gihe yagize ene yatwaye inda canka akandura umugira wa sida bisigura yuko rero sindasambana okay je ndakijijwe ndakijijwe ndasubiremo kandi ndakijijwe ndemera ijambo ry'Imana buri munsi ndavyuka mu gitondo iwanje ushaka uzoze kumvumbura mu cyumba haro bibiliya 3 y'ikirundi igiswahili n'icyongereza n'igifaransa haro bibiliya 4 no kuvuga kuko ari ukuntu ijambo hari gusanga ijambo mu kirundi batari siguye neza bari nonosore neza cyane ndarondera mu giswahili cyangwa mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ndumukizwa ndumuporoto ndumukristo ndasenga Imana Pirede kacaja kuba umuziro. No, kwiride morangenda kujya umuceri. Mugabo ikindi gihe cyose no. Ndasubiyemo kandi ndumukizwa. Abantu muzamurambira ngo nkizwe. Jewe nkizwa ivyo ntacumuye. Nihana ivyo ntacumuye. Ndumukizwa. Je suis protestant. Okay. Matama ndagushimiye. Murakoze namwe. Matama azikuresha sabakunze west video ashimiye cyane. Ndabira ko twakunda cyane kamera ndazera rushe. Ciao ciao. STV, every story matters.